bariko bakina umunsi w'iganugira 23 birumvikana kuva ku munsi wa gatandatu bari mu kibuga igihe cy'isaha 11 aho hakinywe match zigera kuri zitanu zose. Kipe ya Southampton baza kuba batsindwa na Newcastle ibitsindo 3-1. Ni mu gihe Bournemouth banyagiye Nottingham Forest ibitsindo 5 byose ku busa yumvire nawe, ariko kandi Liverpool batsinda Ipswich Town bitsindo bigera kuri 4-1. Wolves na Arsenal batsinze Wolves igitsindo kimwe ku busa. Match yari igoye cyane, ariko Brighton baza kuba batsindwa na Everton igitsindo kimwe ku busa ku masaha y'umugoroba canke mwijoro. Equipe ya Manchester City batsinze Chelsea ibitsindo bigera kuri 3-1. Hama ku munsi w'Imana equipe ya Tottenham Hotspur bagiye kuba batsindwa na Leicester City ibitsindo bigera kuri 2-1. Ni mu gihe Crystal Palace bo batsinzwe na Brentford ibitsindo 2-1. Aston Villa na West Ham baza kuba banganya igitsindo kimwe ku kindi. Saa 3 z'ijoro Fulham bahava batsindwa na Manchester United igitsindo kimwe ku busa. Nuko ino journée ya 23 yarangiye. Tworabira hamwe novuga ino match ya Bournemouth na Nottingham Forest ibitsindo 5 novuga ku busa kuri Bournemouth itsinda Nottingham Forest yive. Ibi ni bintu novuga bitangaje, ni ibintu bitangaje bishoboka muri Premier League gusa twama tuvuga iyi championnat Alonso nico rero irushiriza izindi championnat. Raba equipe ya Bournemouth igutsindiye igufatiye Newcastle yitsinze ibitsindo binga 4-1. Ifashe Nottingham ndabira série de victoire za Nottingham kuntu zingana kugira bisange ku mwanya aho basigara bahangana na Arsenal mu gukurikirana Liverpool. Deja bitwa Nottingham ni izina tutazi yo ryazananye izo result. Iyo Nottingham Alonso nta myaka 3 imaze isubiye kuduga muri Premier Division. Ariko iraje gukubita igitangaza cuko ikubita abantu bose. Liverpool bayitsinze kuri jina nyimba ari ya gatatu. Gushika no munsi nta wundi mugwi numwe urakora ko umugwi wande wa Nottingham wa Liverpool naye wa Liverpool aribo bayihagaritse. Ariko tubona ngo ni kwa konda ka equipe kaza kakakora ibintu kagasuya, ariko nabo bafururiza amatokeo yaho bari bakubereye ku mwanya wa kabiri rimwe na rimwe iyo Arsenal nayo nyene yasamaye. No munsi baracari ku mwanya wa kangahe wa gatatu. Ni equipe muri zimwe wo bibaza abapariya babonye Nottingham ntibarabiyo bigiye gukina ubwo nyene umuntu yarimwe mu ma equipe abantu basigaye baha amahigwe yo gutsinda bataravye ko n'umu adversaire. Ariko Alonso raba reality ya Premier League bimwe vyose Nottingham yakorera abakuze n'abato za Liverpool izo zande zose igahana ivyishuye mwijoro rimwe ivyishuwe sina Arsenal sina City sina Chelsea sina Manchester United sina Liverpool bavyishuwe nande na Bournemouth. Ariko Bournemouth nayo ukaza kuraba Alonso ukasanga nayo sinugutomboza. Oya sukutomboza kukitsinze 5 yaheruka gutsinda bine. Iyindi equipe yari maze match 9 idatsindwa muri champion yabo. Rero ukaraba uno ino equipe ya Bournemouth kavuga uti nukuri waribaza ko yoshobora kugira iyo exploit iyo gutsinda uno mugwi wa Nottingham Forest. Wa Nottingham muga ntihari kugurugero rwo gutsinda ibi bitsindo byose 5. Rero ugacuraba ni vya bindi twama tuvuga Premier League uzanira ibitangaza uko ijoro rije uko irindi rishoboye gutaha. Rero byari ibintu bitangaje cyane kubona uno mugwi wa Nottingham. Nibaza nk'umuntu wese ataravye no match abibwiwe yakangutse. Igitsindo kimwe muri premier mita gusa ariko bine byose muri deuxième mita. Ni nakwimeze nkuko yatsinze Newcastle yayitsinze bingahe? Bibiri byose mu minota yanyu. Newcastle yiriko yiruka no kugombora kimwe. Bitsindo bigira kuri 3 bikurikirana bya Dango Watara. Wa undi yatwandagaza niko no bivuga. Entamba mu rugamba kwa Dango Watara umunya Burkina Faso. Yatsinze ibitsindo 3 mu ijoro ryakeye. Ku minota 51 ku minota 61 ndetse no mu minota 55 61 ndetse no mu minota 87
nyuma yaho uwitwa Semenyo nawe mugenzi we ku minota 90 yaciye arangiza akazi mugabo wumve yuko muri Bournemouth uwitwa Justin Kluivert ajashobora kuva mu kibuga atatsinze minota w'icenda yabashize mu gitsindo uyu niwe yatsinze ibitsindo bigera kuri 2 equipe ya Newcastle mu rukino ruheze rero ni Bournemouth ubona ko vyukuri imeze neza yacifata ikibanza cindwi turaza kubigarukako ico nikindi rero kintu abantu batazi nuko iyo equipe ya Bournemouth iriko yitwara neza abantu bararaba resulta za Nottingham niziheruka za Newcastle bakibagira ko ari equipe iri mu bihe vyiza ikibanza cindwe muri Premier League ni kibanza ciza cyane buriya ni benshi baba bari nyuma yaho kandi kugira ngo Manchester City yafashe kibanza cya kane muri Big 4 ariko yasumba inota rimwe ryonyene City sumba Bournemouth inota rimwe ryonyene yafashe kibanza cya kane bobo ntabindwi muga difference y'uwa kane no windwi ni inota rimwe urumva ko ari equipe imeze neza cyane nuko tuve kuri no rukino ariko tuje ku ruhande rwa Liverpool bo bariko banyagira 4-1 Ipswich ni match yoroheye cyane gose raba rero gato Alonso ndaguciriye iyi ni match possession yayo ni 51 kuri 49 ariko difference bitsindo ni bitaro urumva ko no Premier League bayarasa possession urumva ni 5 ni nka 50 ariko kubide anterme ibitsindo ho urumva yuko aba ari kindi kintu ni Bournemouth rero ikomeye cyane Nottingham ibi birajustifia nyene ukuntu za Tottenham zitari muri ubu urabona ngo wariyo equipe zimeze nabi cyane ariko ugiye kubiharura neza ubona zarasubiriwe en terme ya forme ziba zasubiriwe nizi za Nottingham izi za Bournemouth kuko uno musi Tottenham sihiri iri kure cyane gose Manchester United sihiri iri kure cyane Everton hariya kure Everton buriya nayo hari ukuntu ibigenda yegera buke chaque saison Brighton twari tumenyere sihiri Aston Villa kure cyane birakwereka ukuntu izi equipe zagiye guprofita forme mbi zaya ma equipe mu kuca zishira ahantu heza cyane nuko Liverpool bo bariko baroroherwa na Ipswich Town ibitsindo 4-1 nk'ivyo twari twiteze ko Liverpool no bundi taza guhagarikwe na Ipswich ya 10 na kanga ya 19 buriya ya 19 ya 19 kuri Liverpool ya mbere Liverpool dahagarikwa warabona nyene ko atagitangaza ino equipe ya Ipswich gari ibintu bibaza abapari abantu babibera muri 1xbet ni ubabaza ibintu nk'ibi urumva rero baba bazi yuko nubundi nta chance nanke zibarizwa kwa Ipswich Town nta gitangaza rero cyo kubona equipe nka Liverpool iba yabikuye ko burya score yari ibitsindo 4-1 igitsindo cha ni match yari kibera rimwe ni Arsenal igitsindo cha Szoboszlai ku minota 11 Mosara ku minota 55 ntazwa mu kibuga datsinze abagize chance yo kwishira imbere nyene muri classement y'ibitsindo n'uwitwa Cody Gakpo ibitsindo 2 yatsinzemwo ku minota 44 ku minota 61 na gatanu nuko byari byifashe ku ruhande rwa Liverpool bandanya novuga yiharurira inzira nziza yo kugana ku gikombe no mwaka cyane Wolverhampton we rwari urukino ruri compliqué bariko bakina na Arsenal gitsindo kimwe kubusa nico cyabonetse ku munota wa 74 kuri ku ruhande rwa Calafiori yari yinje agomboye hajya Calafiori yagomboye witwa bakuyemwo Nwaneri baranforsa defense kuko baba bamaze kujya ikarata itukura ku ruhande novuga g'umuhalfback nyene uriya mwana Miles Lewis Kelly yaronse karata itukura ku munota wa 43 ariko imbere yuko Arsenal naronka niyo karata itukura Alonso warabona ko ari equipe ya Wolverhampton irikikina neza cyane kuko gukina neza kwa equipe adverse Arsenal ni equipe ikina ibintu vya possession gutegeka urukino ko rugenda iyo rero equipe ya Arsenal nkunda wayibangamiye uyibuza kwitegeka urukino ko rugenda kuko Arsenal ntizi gutsinda vya bintu biturutse ngo
ngo yatakaje possession mu minota 10 ngo irivyukiranije ngo igize contre attaque itsinze igitsindo utazi iyo kivuzana. Donc Arsenal ni imwe ma equipe ya Alonso iramutse itsinze igitsindo iba yagwaye ibimenyetso by'uko ico gitsindo gishobora kuboneka. Ivyo bimenyetso rero ibikwereka mu guposeda mu kubaka urukino ijya identite yayo bakagerageza kuyisandisha na buri rukino bashobora gutsinda. Rero Arsenal ni ikintu cyabagoye cyane muri runo rukino, ni ikintu ntakunda nuko gishikira ino equipe ya Arsenal kubera kibiba bigiye kuba bibi cyane. Wolverhampton rero yabikoze kuva ku munota wa mbere irabigerageza gushika nk'iminota 30 ya mbere. Arsenal ubona yuko itaritora by'ukuri ifise difficulties zidasanzwe, ariko Wolverhampton ya Alonso igira esheke yuko utavyaza umusaruro iyo réussite, uko kwinjira neza mu rukino, uko kuba beza tactiquement imbere ya Arsenal. Warabonye abasore nka Bakina ibitsindo bagenda bahusha gushikaho ku munota wa 43 rero baza kuronka ikarata itukura ino Arsenal. Uribuka we twayiko turarabana match twese twavuze tuti turavye uko urukino rwariko rukagenda, turavye uko Arsenal runo rukino vyabananiye by'ukuri kukwiyempoza muri style de jeu ino equipe ya Wolverhampton bariko barakina. Biragaragara yuko bamaze kuva mu umwe hoho bigoye ko Arsenal hari ico bashobora gukora. Nta kindi rero ino equipe ya Wolverhampton yabandanije ikora atari guposeda mugabo idashobora kugirane kuvyaza umusaruro ivyiza iriko irakina gushika ko ku munota wa 70 uno mukinyi nawe yitwa Joao Gomez aza kuronka iyindi karata itukura. Uyu nawe yarakoreye ikosa rimeze gute? Uyu yarahonyoye umukinyi yari umukinyi wa yari Trossard. Yari Trossard acaronka ikarata igira kabiri y'umuhondo. Ku ikarata rero ya Lewis Kelly nawe yakoze ikosa abantu bavuga ko ritari rikenewe. Yari contre attaque, byari bikuye ko hagarikaje kubera ko ari contre attaque muga paraporo ya umupira wari kuko hari imbere gato ya surface de réparation nk'imetero imwe gusa. Urumva hari umwanya munini cyane yuko umukinya ashobora gucreate danger paraporo yaho igori rya Arsenal riri. Aza gukora ikosa nivyo nk'umukinyi w'inyuma, ikosa nka ririya ni amakosa bavuga ngo abakenewe, ariko we warikora nabaza guhonyora umukinyi. Ariko Alonso uribuka yuko jewe turi kumwe atara nabwa rouge, navuze ntiyishobora kuba rikara, navuze ntiyo ni rouge. Tuza tubona witwa Michael Oliver arayisohoye. Ariko natangajwe n'abasesanguzi benshi bo mu Bwongereza baje kuba babona ko donc iyi rouge yabaye controversial, yazanye impari, bamwagirije ko yabaye severe cyane. Twese turazi yuko uhonyoye ni karata ivala iyo uhonyoye, donc le crampe semele iyo yishize ku mubiri w'umuntu. Mugabo iriya bayise ngo ni faute tactique. Urumva? Ni faute tactique, si intention yo kugirira nabo umuntu. Sinzi nyimbo uri kuravyumva. Ndavyumva. Ni faute tactique, ndiko nakubwiye ukuntu urabaza iriya za Sky rero hari ukuntu ziba zifise abanaliste batandukanye. Gushikaho no mu banaliste benshi baba barakinye umupira mugabo kuri iyi question ya arbitrage barondera umwe mu bakukuruke. Ebo muri arbitrage bakazana umwe mu bantu bakukurutse. Rero bazanye iyi deba baravuga bati ni gestion mbi ya karto yabaye severe cyane, nivyikarata yariyo mugabo yabaye severe. Baranagaruka ku kuntu uyu mugabo Mike Oliver Alonso uyu mugabo mu myaka 5 canke 8 heze numwe mu bantu babona yuko uribuka bitwa ba Webb, Howard Webb. Howard Webb yabaye umuhagarikizi w'umwongereza muga acaba international mu bayobozi b'ubwongereza, meme mu mahiganwa nka mondial za Euro bashobora kwikorako muri babandi beza baba bahari mu gihe. Urazi ko yagiye arbitra ama final Champions League anavuza na final za mondial zimwe zimwe. Bariya rero babara bamenyereza bamba bahagarikizi bakomeye igihugu gifise batangwa gutanga icizere cyuko bashobora kuza bagahagarikira no mu yandi maturno ahari ku isi. Inyuma ya Howard Webb haje witwa Mark Clattenburg, sinzi kumwibuka. Clattenburg uraho yaciye aronka offre yo muri Oman.
nta mu arbitre wumvise wo mu Bwongereza baguze muri za ni Qatar mu Barabu uramwibuka uya yarakukurutse inyuma yabo babiri umuntu yatanga ibimenyetso by'ukuba promoted bagiye guca mu makanda yabo yari Michael Oliver uyu wo kuri iyi match ya Arsenal mugaba kubwira ko ikintu cyagiye gutuma hazamwo dute agatakaza n'icizere match ziwe ura arbitrage ya Alonso buriya ba arbitre bose amategeko y'ukuvuza baba bayatsi buri kosa ageze ababazi ukuntu barihana muga ikintu kibatandukanya ni ya appreciation y'ukuvuga ngo ngaha donc kudakoresha itegeko umwanya wose ugashiramwe na wewe akantu ko kuvuga ngo ni match imeze gute guhana muri ubu buryo kuba severe kubishobora gukiziki kurusha ico nishe nico kintu rero bavuze yuko cyagoye uyu mugabo gushika haza kwitwa umuhagarikizi wa mbere mu beza bari ku isi donc uyu nawe niwe yanazanye cya kindi cyuko batakarije cizere abahagarikizi bo mu Bwongereza ujye zobabona muri aya maturnwa make umuhagarikizi wo mu Bwongereza ngo bamuhaye ngo nka final Champions League ni bintu tudaherutse cyangwa ngo muri za mondial ubabone uyu rero nico kintu niwe muhagarikizi yafise profile niwe babona ko agendeka mu Bongereza ariko barazaho basanga nawe afise utwo tunenge twinshi ikosa rya mbere yagiye gukora uribuka match ya quart de finale 2017 yari kihuza Juventus na Real Madrid match yale Real Madrid yatsinze Juventus ibitsindo 3 kubusa match retour Juve iza itsinda ibitsindo 3 kubusa acatanga penalty urayibuka ndayibuka acatanga penalty kuikosa yitwa ko ryakorewe Vasquez ryakozwe nande si Chiellini buriya atari Chiellini yari Bonucci Vasquez ari imbere atora umupira uko acavuza penalty soft ya mbere ibaho ituma Real Madrid yikarifia kandi match yari giye kuba muri prolongation bavuga ko ariho uyu mugabo yatakarije amanota izindi statistike bakubwira ngo niwo muhagarikizi wa mbere ku Arsenal yaba amaze ko yikarata nyinshi zitukura urumva utwo tuntu rero twose iyo uba utari tolerant ugasanga muri match utanga carte rouge zibiri ibyo byose biraza bikagira akantu kica CV y'umuntu ubundi bakubwira ko ari umuntu afise za kalite zo kuba umuntu atekanye uzora n'ukuntu avuza atekanye arakomunika donc za calme ari ukuntu umuhagarikizi nyene abaryoshe iyo afise calme avuze ikosa ari sir yiwe nyene ubona ko avuze ikintu ari sir naco adapapagurika izo kalite yarazifise mugabo baza gusanga ako kanenge kaho ashobora kwica urukino rutovu uyu niwe yanahaye rouge Trossard ku match ya City imwe Arsenal yakina na City yari rouge itanzwe n'uyu nyene rero arafisa ako kantu match rero yagiye kugera ku minota ya 70 babiri bamaze kuvamwo ku mande zose ariko Arsenal yoyo yigiriye chance yo kwitsinda ico gitsindo ca Calafiori ku munota wa 74 kiba igitsindo kimwe rero cyo kubusa bwa Wolverhampton yariko ikinira muhira hariya Muri Stadium Arsenal nayo ibona kwitwarira ayo manota 3 nuko hambavu y'ugo rukino ni no equipe ya Manchester City bariko batsinda Chelsea rukino rundi gwari rugoye cyane ibitsindo 3 kuri kimwe ariko Chelsea yatanguye no vuga gutsinda hakiri kare ku munota wa gatatu witwa Noni Madueke yaragishizemwo ariko City baza kuba no vuga abavyuka kuva ku munota wa 42 bankira ko Chelsea yuko baja kuruhuka ari igifise no vuga intsinzi arivyo byana bapushinje no vuga mu cece cya kabiri baza kuba batsinda ibindi bitsindo bigira kuri 2 gutyo match irangira ibitsindo 3 kuri kimwe Chelsea ivi bandanya no vuga ica mu bibazo sinzi Alonso ko robona muri amwe mu mafilme ya ma action aho umuntu ubona bamurashe hanyuma bakibaza ko yapfuye kumbe bakagenda bijaje canke bakaguma ngaho ariko ugasanga nta nubwo ba verifie ko nikigwanisho kitari hafi kabona umuntu aravyutse
atoye ya nkoho aciye abamariya ni ibintu biba kenshi mu filime urubibona nivyo bintu rero byabaye kuri Manchester City na Chelsea Chelsea yatsinze igitsindo ca mbere ca Madueke ku munota wa gatatu ariko by'ukuri mu minota ya mbere yose wabona ko Chelsea bashobora gushiramwo nibindi nka bitatu hari n'igitsindo nobwo yananiwe witwa Cole Palmer wenyene kuri Palmer anahereje bagira mal chance bagufitiye umunyafrika yitwa Nicolas Jackson ahusha cyane nayo bakubwira ka kimwe mu bintu biranga match ikomeye kuko muri match ikomeye match kina equipe zisa no kumengo ziri ku rwego rumwe nturonka ukaziyo 70 kuko utsinda ibitsindo bibiri uronka ukaziyo ziri limite kuko nuwundi abariyo reserve donc abari ziwiwe ziri reserve nukuvuga wewe ziwa utazikoresheje neza wewe arazikoresha neza cyane rero igice ca mbere cyose cyagiye guhera tubona ko Chelsea bafise Manchester City City mu minota ya mbere Chelsea yaronse igitsindo inanirwa no gushiramwo ibindi byinshi byashoboka ariko kuva ku munota wa 42 ku munota wa 42 ino Manchester City bagiye kuruhuka bagomba igitsindo ca Vardiol mugabaca baza mu gice ca kabiri Alonso babamba ubona yuko baje bafise mission yo kuvuga ngo igice ca mbere cari ca Chelsea babuze ico bagikuramwo reka tugerageze ca kabiri tukigira ici wacu ariko kandi tukivanemwo intsinzi niko kuza rero Manchester City mu gice ca kabiri baranversa urukino bari bafashijwe cyane na connection nziza natangajwe n'uyu muhungu Omar Marmoush match yiwe ya mbere signature muri Manchester City après 2 jours City ikireni nico kikwereka yuko groupe ya Guardiola imugeze kure ni groupe yamaze kumenya yuko iri kiraba yarashaje akeneye kurajenisa azanye umukinya kiri muto reka mwasosiye n'abandi bato bitwa ko bariko baritwara neza muri iyo misi nibaza ko mu bakinyi bariko baritwara neza badafise aho bahuriye na meforme canke nibihe bibi City rimwo none umusore Phil Foden wabonye connection ya Foden tutibagiye Haaland ahora ari Haaland bien sûr Foden Haaland nuno musore Marmoush yakinye match nziza cyane uravye ivyo yagerageza gutanta Alonso kunu yakubaganiye equipe ya Chelsea wovuga ko ari umwe mu bakinyi ba Manchester City uha amanota meza muri uru rukino rero Chelsea baza kwicuza iyo ufise Haaland ni erreur imwe abaguhanye Alonso raba sorti mbi y'umunyegori duel ya yuno mugabo Haaland nuko mvuga Alonso natangwe kukuyumvamwo cyane mu rukino rwa Lokenze action za Haaland ntangwe kuzishiramwe wewe urumva ni atari Haaland umupira araraba sorti mbi y'umunyegori agombye gusubira inyuma aramuloba kiriya ni gitsindo cyo muataka numero 9 class mondial igitsindo Haaland yagiye gutsinda muri uru rukino nta kindi rero cyari gisigaye ko uno mugwi wa City ushimangira intsinze mu gutsinda igitsindo ca gatatu igitsindo ca gatatu cari cha Phil Foden igitsindo ciza cyane Manchester City rero bagaragaza ko bashobora kugaruka mu gutsinda ino equipe ya Chelsea ibitsindo bitatu kubusa igintsinzi ibaha morale ya Alonso ni intsinzi ibaha morale idasanzwe kubera ko ino equipe ya Manchester City abantu benshi ntibaye bafise intsinzi zigera kuri zine mu nkino zitanu ariko kandi muri izo nkino zitanu banganyije rimwe ntibaratsindwa muri make muri zino match zitanu ariyo ngaruka nkavuga ati City uko biri kose turacyagaruka tukavuga ati nimbi canke sinzi ariko ino City iri kwiraza nabihariye na kiki arandahira ararengwa na bamwe mu bafana baravyanka ariko nababwiye nti City iyi ni equipe iri classe mondiale igize ibibazo vya sezo imwe nayo itarahera gushika no munsi ushobora kuvyita ibibazo bibi mugabo harimo ibintu biri positive bikeya birimo equipe nkiyi kwiba n'ukwezi kumwe biba bishoboka ko kwezi kumwe yibagira vya bibazo vyose ukabona iragara ntibimenyetso City twapimiye kuri Champions League
Kiki yavuga ngo City ntishobora gushika muri quart de finale ya Champions League namubwiye ntugo rubanza ururuciye umuntu mubi cyane City ivyo ni ibintu bishoboka kwa City biragoye mugabo birashoboka paraporo yaho sezo yabo igeze biragoye mugabo ni ibintu bishoboka cyane erega Alonso il suffit gusa ko bago urangi iyi match yi ni confiance ubukurikira bagiye gukina nande na Arsenal bafise calendrier igoye nivyo bafise calendrier igoye cyane harano nari nayibitse calendrier irimwo Nottingham irimwo Arsenal zobakira ku munsi wa Mungu itariki zibiri urumva igufitiye match zitano zigoye yace siyo bamaze kuyikuramo muri iyo calendrier harimwo Liverpool harimwo Arsenal harimwo Nottingham ni yindi equipe imwe reka ndayiraba muri izo match ya Alonso situkabona iraje nko kwa Arsenal irayitsi bazova kwa Arsenal City hama bace baja no vuga kwande kwa Newcastle United urakoze ni match igoye bafise bave kuri Newcastle hama baje kwa Liverpool bave kwa Liverpool baje kwa bakine na Tottenham Hotspur urakoze ibakire hama bave kwa Tottenham Hotspur baje kwa Nottingham Forest ibakire hama bave kwa Nottingham Forest baje kwa Brighton bave kwa Brighton bace baruhukira kwa Leicester City aho ni gushika mu kwa gatatu City rero icisabwa gukora nigiki kwa kane kino ni gipimo nukuvuga ivyo City byose ishobora kurangiza sezo ikoze tubipimira muri izi match bafise muri iyo interval ariko kino gipimo Alonso ukabona City kivuyemo impore kuko barazi ko atacobera muri inde muri Premier League Liverpool nibigishoboka ko biruka nayo buri ariko hagabe equipe zizoba ziri muri cha nukuvuga City forme yabo aho yobyukira bafise amayigo yuko babake muri Champions League kwa kanga bafise match bazokina muri Champions League bakiriye bagatsinda match bazaba baronse uburenganzira bwo kujaye muri playoff nukuvuga izi match za Premier League rero iki gipimo cha Premier League kuzitsinda no kuzivyukira ko City zizoba ziriko zirabaha kugenda kugerageza ivyanyuma chance basigaranye hehe muri Champions League City match zitatu ya Arsenal ya Newcastle ni ya Liverpool gombushemwe niyo ya Nottingham irimo Tottenham yose gipimo kuko nayo nyene igwaye kubarusha ariko City ndayibona nka equipe kabisa je nobwire ngo no munsi no kwicara ntibakina kwa Mungu na Arsenal nicare ngo mburu ubwoba bwo guhura na City ntibishoboka City yitegeza kugutera ubwoba sinshobora kubura ubwoba bwo kuzohura na City nuko ku munsi wejo w'Imana Tottenham Hotspur yasubiye kunyerera ino equipe iri mu bihe bigoye cyane gose muno mumenyereza Ange Postecoglou mu yabira kuko Tottenham Hotspur mu nkino zitanu ziheze nta n'urukino na rumwe baratsinda uretse kunganya gusa rimwe na equipe kera cyane gose Wolverhampton ariko baje kuri Newcastle abatsinda baza kuri Arsenal irabatsinda baza kuri Everton irabatsinda noneho ku munsi wejo basuye gutsindwa na Leicester City none uretse kibanza kibi Leicester City fise sinzi umunsi Leicester City yaheruka no gutsinda oya kera Leicester City fise serie ya madefete mesh atagira izina urumva kuva aho birukanira mu mumenyereza wabo wa kera barazana uyu unye Van Nistelrooy ariko byaranse no kuri iyi ni insinzi ya mbere ya Van Nistelrooy ni insinzi ya mbere ya Rod Van Nistelrooy mbere ya City natangajwe narinzi yuko tuza gutangwa ikiganiro itangazo girukana Ange Postecoglou ryasohotse araramvye uriya mukara kandi yayigejeje habi araramvye kabisa nuko bya ko Daniel Levy yamaze gukizwa yarakijijwe ngira batangiye batanga ikizere igice cya mbere cyarangiye ari insinzi ya Tottenham Hotspur ariko mu minota 5 yonyene igice cya kabiri mu ntango ino Leicester City yari maze gushiramwo bibiri ku minota 48 no ku minota wa 50 byari birangiye ucyo match irangira ari bisindo bibiri bya Leicester City kuri kimwe ha mu rundi rukino twovuga n'urukino rwa ariko ruhuza Fulham kibuga cyabo
bariko batsindwa na Manchester United nayo ubona ko yinanase niko no bivuga gutsinda uribuka yuko twariko turagaruka turavuga ati biragoye cyane gose kuri Manchester kugenda gutsindira Fulham muhira biragoye byari bigoye cyane gwa rukino rutoroshe kuko Fulham ni imwe mu equipe abangamira cyane aya ma equipe en haut du tableau izizambere izigira ko resultat nziza ziri positive cyane ariko muri rusange ni equipe nziza Craven Cottage ho iba yananiranye niho bari ku kibuga cayo kubona rero equipe yayitwa ko igwaye ya Manchester United baja kwa Fulham bakahakura intsinzi igitsindo kimwe igitsindo ca Lisandro Martinez champion du monde aba baganda kunda karaktere zabo ukuntu nyene mentalite yabo urabona ko equipe iri mu bibazo mugabo umwe ngo nta bibazo arimo ba Lisandro Martinez ibyakina byose je ndakunda kakagabo kunuka kunu gakina uri umufana wa Manchester ngiye sinzi ukuntu wewe ka declive mugabo nakagwanye gakina ibintu biri pro play kaba kumva ko nta muntu ari buze ngo yitwe ko ari wo mwiza imbere yako bon rero Manchester United ya Alonso iyi victoire isigura morale ni kintu kiza kwanza kwa Manchester United kikazana ko gasulajuma zanduru zimaze imisi mu binyamakuru Yari vendredi wanyeretse akablage ko umuntu yubatse uruhome aruhengetse bafuta uwo muntu bashira ku ifoto ya Muri nguko niko ngo Muri ngo ari karagerageza kubaka equipe ya Manchester United niba wakagirira uruhome ruhengetse gose mugabe ikambi kabigoroye ariko arapima nawe akabona yuko agororotse yarushize ku irate akabona ko agororotse mugabo byukuri bon rero victoire nkiyi izana ako ka soulagement ayo mahoro akayaga kararengana kwa Manchester United ariko kandi ni victoire emotiva group ikagarukana umutekano no mu mutima w'umumenyereza atanguye kumva kumengo ivyo yajemwo nyene yo nayicuza impamvu yabijemwo na Manchester nta victoire zitatu muri Premier League bapfa gufururiza no musi gutsinda Fulham bari bavuye gutsindwa na Brighton haraciyemwe aka victoire ko muri Europa ni kintu ciza cyane umva ngaho abafana ba United baba bahejeje gutwenga ijya match ya Europa bari ya Alex Terrier ijya match oya bari muhira ikintu kiba gisigaye Alonso no gutsinda nka match kurikira muhira iyo watsindiye Alex Terrier hari ukuntu umenga abafana ntibaba bayizi neza bo bazogenda muri Romani muri Europa League kuwa kane gina na equipe muri biriya byo nibisana nabonye banafise n'ikibanza ciza ikibanza ca kane muri Europa hama kuwa Mungu bakire Crystal Palace muhira Crystal Palace irakinika no ubwira kiratsinda naye nyene bajya ba Jean Mateta bariko baraguruka mugabo iyo watsinze Fulham muhira gutsinda ntuzenya yo yabishoboka Crystal Palace nico cyo kugerageza rero kugarukana ayo mahoro ubundi ntawe umusavye kuja muri Big Four canke kuza kugirane kuza gutanga igikombe muri sezo atatanguranye nayo mugabo ikiba gikenewe nuko omwe agerageza gutanga resultat ziri positive mu buryo bushoboka ku buryo abantu bavuga bati nubwo yaje hagati muri sezo muga arerekanye ko ari yitandukanira afise hagati yawe n'uwo yasubiriye ariko muri resultat zibi zo gutsinda rimwe ngo akwamishije Liverpool gaco kubitwa gatatu na equipe nono ntaho ubutandukaniye nivyo uwitwa Erik ten Hag nawe yasize nuko uwitwa Alan Magori ati ntitwinanase twatsinze muramutse cyane gose ati abakinyi ba Manchester karakaryo ko kwifuriza anniversaire nziza Ruben Amorim afise isabukuru no munsi afise no munsi afise isabukuru no munsi rero bakubikirwa kugirane akwije imyaka 40 kuko ngo yarafise 39 ya musore w'imyaka 39 umva rero ko ari kado nziza bamuhaye kumbure ni vyiza cyane gose ariko byukuri ni vyiza cyane gose yuko yo komeza novuga yikurikiranye insinzi zishoboka rero ku
kugeza ubu Liverpool ni ya mbere amanota 33 bafise urukino rumwe rw'ikirarane bazokina na Everton igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri. Ariko mu kurindira baracayoboye amanota 53 Arsenal n'abakabiri amanota 47. Nottingham Forest bafite amanota 48 na ba gatatu bakane Manchester City amanota 41 bayanganya na Newcastle United amanota 41 ya gatanu. Hama Chelsea ni ya gatandatu yakoreke mu kibanza ca gatandatu amanota 40 bayanganya na Bournemouth. Yindwi hama y'umunani ni Aston Villa amanota 37. Hama Brighton ni 9 amanota 38. Ekipe ya 10 ni Fulham amanota 33. Brentford ya 11 amanota 31. Manchester United ya 12 amanota 29. Crystal Palace ya 13 amanota 27 bayangana na West Ham ya 14. Ama ya 15 ni Tottenham Hotspur ya 28. Everton ni ya 16 amanota 23. Leicester City ya 17 amanota 17 ni mu gihe aba 18 ni Wolverhampton bafise amanota 16 bayanganya na Ipswich Town. Ariko ino ekipe ya Southampton ya 20 izokoroka ifise amanota agera kuri 6 yonyene.